kwaduka ugafata ifoto y'uno mufasoni mama w'abana ukaza kumushira kuri ayo marezo yo fucking social media ukaza kumushirako nyamba ka boss mu muteribuye nyamba ari uwa mbere cyangwa uwa nyuma mu muteribuye ka boss umuteribuye muvuge muti ka boss ivyo bintu wagize twarabonye ama video menshi yasohotse eske yari ka boss kandi ndihanije abantu nyamba wewe ukaba warabonye preuve yuko ari ka boss show us tuzirabe preuve ko ari ka boss murabe ingene yanditse murabe ingene yanditse ngo hey Nelly hari 11 hey Nelly ngo ngumeze neza ngo ndaguha 24 ngo uzobe wasavye ngo imbabazi ngo bere nice ngo umugore wanje ngo imbabazi sindakuzi ngo ntunzi ngo ariko wo kukuronka ngo cyane kugukorera ngo akantu ngo mu mwanya mutoyi cyane ngo ndaguhaye ngo 24 ngo uzobe wasavye imbabazi bere nice ni yavuga ico ashaka yuko tugukorera turaza kugikora kandi ntuze kwicuza mu nyuma sinzi ngo yitwa Rimavyi sinzi ngo yitwa Rimatako sinzi ngo yitwa Rimakuma sinzi ngo yitwa Mapumbu sinzi ngo yitwa Rikwa navyo nzi jewe zitwumvikane iyo umuntu atari muri entertainment nimuze mutuzanira ama video I know hari ama video agenda soka abantu gasanga bagiye guhakinga ama page y'abantu bakayahakinga bagaca bavuga yuko bagizene bagacha batangura gupublier ama video y'abantu baba ariko baramugurana n'abandi bantu rero ikintu gihari s'il vous plaît gardez vos téléphones safe ivyo bintu vyuko abantu babasaba ama video bihagarike mwabakobwa ama video babasaba ni muhagarike ndabasondetse gute kubera navuze baya sinabavuze bajya jewe navuze yuko diaspora y'abakanada hagarika kwiba abagabo babandi muriko muri babahungu mu bihagarike diaspora y'abakanadye muhagarike kwiba abagabo babandi nta bindi hama ibintu byo gusnapinga ama video muriko muramugurana n'abahungu n'abakobwa cyangwa abakobwa bifata ama video barungikira abahungu mu bihagarike abahungu nta mutima bafise abahungu ejo bazogenda babararaze nibo bariko barasohora zino video hagarika guys stop kumucafuza uno mwigeme abantu mugenda muvuga mufise ama video ino mwigeme sibere muhagarike tugendere ubuntu tugendere imico y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mutamari ari umuntu ataravara nuzimya ari umuntu muriko muhagarike kugirane muhagarike gucafuza abantu muhagarike gucafuza abantu irevre nibo babifata ama video bakabitanga nta muntu agirane afise access ku matelefone ya rero ikintu kimeze sishako mumbazi ibibazo vyinshi hano ni muri ngebayita good sikuri tumarani rungu muhagarike kuko abo bahungu nibikoko ntibabaho kubera yuko ntushobora gufata video intime uyisohore ugende kuyipublia hama twebwe kuri karubanda tuze tuyibona nukuri kwimana ivyo bintu mubihagarike mugendere ubuntu mweke kwararaza abantu bakobwa ivyo nibiki nyamba yayiguhaye nuko mugabo kandi kindi naco ndagarutse mwabakobwa amwe mureke kubibijuju muri bijuju exposa 10,000 uko nta kuntu ushobora kuba wewe ufise ubwenge uko nakiriti imamu ushobora gusohora video yiwawe ukayisohora ukayiha umuhungu nibibaho wewe ayo mahera mubwira abanza yakurungikira ayo mahera hama ucugirane uco uyafata ntucu yimuha waye ugenda kumuha video ngo umuntu ngikire iyo video ugende kumuha video ukishira mu isura none kweki wishira mu isura nimworeka gushira mu izo sura zanyu mukareka kuzishiramo hagarika kumucafuza uno mwigeme siber
arafise umuryango, arafise inshuti, arafise abantu. Sometimes amarangamutima niyo atuma abantu bagwa mu maherere, mureke kumucafuza. Sawa. Ubu tugiye kurira. Nibande bazi uno muhungu mumubwire yuko nari natamufitiye dosiye n'umusuma yarivye abantu 24 yabivye amafaranga ababesha yuko abarondera visa zo kuja muri Amerika. Uyu tuzomuvuga ko kuri live ikurikira canke kuri poste ikurikira kubera amasari ko aragenda ngira ngende kuruhuka. Ejo ni samedi, fise isupu y'ikinono ngaha, nshaka ejo mu gatondo kuza kwakira abantu bazoza kurya isupu y'ikinono kuri Capital Garden Park Igitega. Uyu numusuma ariko umuravye iri pare ko ari umuririmbyi, numusuma aba muri Amerika, umenye yuko ari umusuma. Uyu rero nshatse gucisha ko reka tugende kubandi kugira live komeze. Sawa. Hama uyu muntu nawe yaje inbox iwanje kuri WhatsApp aza kumenasa abantu mumuzi, mumubwire yuko Neri Nat n'a pas peur de toi. Uyu muntu afise amazuru, murabona amazuru y'uyu muntu, amazuru yiwe ntataniye n'imisozi igabura Sororezo na Bugarama. Umuntu nk'uyu arashobora kuza jewe kuri inbox iwanje ngo aje kumenasa ngo na postinze ngo navuze ngo reka kuvuga ngo Berenice umugore wanje. Nge ndabereka ingene yambwiye, murabe ingene yambariye, nge ndabereke, je ndabibereka. Yaje inbox ngatoye, murabe ingene yanditse. Murabigene yanditse ngo hey Neri hari 11. Hey Neri ngo ngumeze neza ngo ndaguha 24 ngo uzobe wasavye ngo imbabazi ngo Berenice ngo umugore wanje ngo imbabazi sindakuzi ngo ntunzi ngo ariko wowe kukuronka ngo cyane kugukorera ngo akantu ngo mu mwanya mutoyi cyane ngo ndaguhaye ngo 24 ngo uzobe wasavye imbabazi Berenice niyavuga ico ashaka yuko tugukorera turaza kugikora kandi ntuze kwicuza mu nyuma. Ngibaze ngo yaba ari wewe bakoreye ivyo wari kwiyumva gute, uronke gusa hits, sivyo? Ivyo nivyo wari ushaka. Namubwiye nace ndamubarira ingene ikure ko ndabereka ingene nagize. Mundabiri wewe muri 2025 uje kumenasa Neri Nat. Berenice uri umugore wawe kuva ryari Berenice ari umugore wawe? Berenice ni yamana na Satbi. Berenice umugore wa Satbi. Ahubwo wowe ni uje kumwararaza Berenice kwa muvanga Satbi. Wewe ni uje kukwararaza Berenice kwa muvanga Satbi. Wewe ushaka kuza kwiba Berenice wa Satbi. Wewe uri gisuma kizoba kije kwiba umugore wa Satbi Berenice. Berenice ni wa Satbi. Ahubwo wewe nta bwenge ufise, wowe uri umuhabara wa Berenice. Wewe nta bwenge ufise, ko wowe ufise ubwenge ni woza je kunyerekana no message kuko izino nimero zawe. My dear, wowe kugutora umwanya muto turashobora wowe kugutuma ko ambasi kajaye konsi. Wowe uri hehe wewe? Genda mwandikire abakobwa, genda mwandikire umuza amahoro umudrage yiyumve yuko yaje kucokoza Neri Nat. Ni ugenda umudrage genda umudrage ndabaye nimero. Abakobwa bakeneye kudraga mu diaspora genda umudrage ngizo nimero WhatsApp, mugenda umudrage umushenzi shanigire. N'uyu
uyu ariko aratwereka amacu atatu kumenga twege mu Burundi n'amacu atatu tufise twe turafise amacu atatu raba amajezi rero y'amavere blanc umenga bamubwiye agende gufasha abatitura ibitoki umenga bamubwiye agende guhambara impuzu z'abaziza makurere y'abatitura ibitoki no gukata amagazo no gukata imitumbatumba y'ibitoki hariya umuntu muzima ashobora kugira isura nk'iyi idarafise ifisi nuzeye ashobora kugira amazuru umenga n'amantuzeye n'amatako ya risharo hari umuntu ashobora kugira amazuru nk'amatako ya risharo umuntu ashobora kugira iminwa umenga ni wa mwatata w'inyo wo kwa Arlene wo kuri TikTok nyamba bamwitande baje kubatora sawa merci na heje sawa wewe uza kuvuga nene ati wo mumena sawa wewe na majezi ya desa wewe amajezi ya mushenzi matako machafu na mdomo kama uingilio wa kumala tate Guys, ndimuguheza live nigire kuryambira ejo ni sabete dufise abakiriya bazoza kurya akabenzi bazoza kurya ikinono dimanche dufise bife abantu bazova i Bujumbura babukinze ngaho iwanje en fait ikintu gihari murabizi ko jewe ndi umuntu meze neza sometimes jewe meze neza mugabo kubera ko meze neza abantu rero baragendera gentillesse yiwanje je nama nafashije abantu benshi muravyumva nama nafashije abantu benshi rero ikintu gihari nuko sinzi indirimbo ushobora kurondera twishire muri noje jewe ndakunda kugirane jewe sinkunda murabona kaboss levre murabona harasohotse video
hamaze gusohoka video abantu bose barakoma induru ngo ni kabosi ni kabosi ni kabosi. Mugabo ikintu mwari mukwiye kumenya, malgré tout umuntu naho yoba ari umweranda gute ntibibaho, personne n'est parfaite. Twebwe indirimbo twebwe mu bisanzwe muri entertainment ntiduhari kugira twandagazanye, duhari kugira as a journalist du supportingane. Umuntu aguye muri erere mu supportinge, ntugirene ntumute. Mugabo iyo umuntu ariko arashaka gusupportinga mugenzi we, muca mwibaza yuko ngo baduhaye ibiturire batugiziko. Yes, it's fine. Kabosi jewe yarambaye hafi. Ngegato. Kabosi jewe yarambaye hafi. Naramutelefona ndambye ati Kabosi. Ngegato. Muravyumva rero, Kabosi jewe ndama navuze mu entertainment sometimes ndashaka kuheba ubucuti n'abasani, mugabo sometimes baraza bakanshigikira. Kabosi gomba ugire gute jewe nzokugwa inyuma. Kandi ndihanije abantu nyamba wewe ukaba warabonye preuve yuko ari Kabosi. Show us. Tuzirabe preuve ko ari Kabosi. Hama ikindi kintu naco shaka kuvuga, Richaro turagusavye ntitugukeneye muri entertainment. We don't want you, really we don't want you. Kwaduka ugafata ifoto yuno mu fasoni mama w'abana ukaza kumushira kuri ayo marezo yo fucking social media, ukaza kumushirako ngo niwe yarari muri ya video. Urafisa ma preuve? Est-ce que tu as les preuves toi? Tu n'en as pas. Nadufise wewe. Ikintu gihari rero, Richalo, you know why? Wewe even wewe your songs aziendelei hauna trend. Urikura vyumva. Warira ikintu gihari wewe, please hagarika gushaka gucafuza abantu. Richalo, you will never be a gossip woman, will never be a paparazzi. Nuzokugera waba paparazzi wewe Richalo. Si vraiment wewe ushobora kuba washatse attention kuri Instagram, we don't care. Only 24 hours. 24 hours gusa wewe turakwibagira usubira kuri TikTok. We don't want you. Please leave us alone. We don't want you. 257 music. We don't want entertainment. Nikeneye abantu b'abayuwayi nkawe. Entertainment nikeneye abantu batukana abavyeyi nkawe kuri TikTok. We don't want you. Nyamba Kabosi mumuteribuye, nyamba ari uwambere cyangwa uwanyuma mumuteribuye Kabosi. Umuteribuye muvuge muti Kabosi ibyo bintu wagize. Twarabonye ama video menshi yasohotse. Eske yari Kabosi? Twarabonye abakobwa bo mu gisagara ca Bujumbura basohoye ama video abahungu b'abana bagwiza tunga basohoye ama video y'abakobwa. Eske yari Kabosi? No, ni yari Kabosi. Why umuntu ego sipoza ko ari Kabosi? Si, je sais pas si c'est quoi ça? Sipoze yuko yari Kabosi, wewe nawe muteribuye. Ariko abantu bose ngaha turiko turavugana ngaha muri live benshi muraba maraya nko muri entertainment benshi n'abamaraya. Yeah, Bami Pro,
ba micro video zabo zarasohotse yari kabosi. No, you need to understand that muri entertainment uyijeho muri entertainment abantu bazokuvuga, abantu bazokujudginga, abantu bazokumanika inkoni ishushe, abantu sinzi. Gusa ikintu mukwiye kumenya ni kimwe. Urabona ko ndiko nwera mu kirahuri kiri expansive. Ikintu mukwiye kumenya ni kimwe. Entertainment wewe uyijemwo sawa. Mugabo none nk'uyu mama, nk'uyu nka Diera ntari muri entertainment. I don't care what people talk. Ntari muri entertainment. Gute wewe uzana umuntu nka Diera muri entertainment? Umuzana muri entertainment ushakiki. Wewe Richard gumize matako yawe ahari. Yagumiza ahari yayikarishe chini. Ukabukeneye utubwire tugende dufate dukorekte imirima y'amakoperative yose yo mu Burundi. Tugende dushinge imashini yo gusya ubwo bududu bw'ayo makoperative. Tuze tugusige kuri ayo matako yawe no ku mubiri wawe, tuguhe mukorogo ku nguvu. You are very singe no bivuga ko ndabivuze kenshi, you are very stupid. S'il te plaît ndasavye famille ya Richard, hagurukira umwana wanyu n'umusazi mu mutwe. She's not okay. Richard, paparazzi nushobora kwaduka uno munsi ucafuza umuntu. Try to find preuve uya correcte hama wereke abantu nakanatoye ibi. When ushobora, I don't know yitwa Richard, sinzi ngo yitwa Mavyi, sinzi ngo yitwa Matako, sinzi ngo yitwa Makuma, sinzi ngo yitwa Mapumbu, sinzi ngo yitwa Kwa. Navyo nzi jewe na muntu yamaye giturire naho yokima igihe kabosi jewe na mutelefona kabosi ingo. Let me show you guys. Ngenda bereke ngenda bereke baza yuko ibi byo bataza kubigirana gato. Amasosiyete atandukanye cyane yashimiwe kumva yuko naho yogiye kujoka bosi ngo mu binyuma kubera ko yaremeye araduga kuza kusapotinga. Yaremeye araduga kuza kusapotinga ka bosi. Tukatariba kumenyesha kutuye ikibazo cyashya umenye muto gusa tuza ko dutangiye umugirwa wa kabiri kuko
kabosi nshaka kubereka kabosi ivyo yakoze nico gituma oya nshaka kubereka ibya kabosi mwizire kabosi araza mu nyuma sawa rero mwabibonye yuko kabosi he's the best one for me. Mumutuke muvuge gute kabosi nzokwama ndi très reconnaissante y'igikorwa cawe. Hariho kabosi, hariho Joel Houston. Joel Houston, you know you have all my support. DJ Feedback, you know what, you have all my support. Umuntu azoba akorako azoba nkozeko, umuntu azoba akorako azoba ankozeko, umuntu azogirane azoba gisinzi ngene no bivuga. Bisanini wereve musozi itatu tugende kuwundi. Reka tugende mumuveko kabosi tugende kuwundi amace turangiza. Shaka kuryama s'il vous plaît shaka kuryama nimugende muracara abantu igihumbi ndasavye mugende nshaka kuryama. Ejo uno musi ni samedi nwasaha makeya nza kuba mvyutse kutanga isosi y'ikinono. No abahungu nta ngorane bafise, abahungu muri entertainment nta ngorane bafise, ariko abakobwa muri entertainment neba